Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Nk'uko mubizi ni Madame Germaine muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane. Ku batanzi nitwa Bihorusa Germaine, nkaba mba muri Canada, nkaba nubatse mfise abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nkaba nkijijwe kandi nkunda Imana cyane rwose. Haleluya, Imana ni nziza. Ndashaka rero uno munsi gutangura kubashingira intahe y'ukungene Imana yankuye ahantu Satani yari yantwaye h'uburwayi nyuma yo kubaka urugo. Ngirwaho mbwira umuntu wese ariko aranyumviriza nshuti yanje, nta buzima buri kuri ino si butagira Kristo Yesu. Nimba umuntu yarabaye kuri ino si, nuko Imana yamuremye mu gashusho kayo ikamurungika kw'isi. Amen. Bisobanura, reka nguha akarorero, nta muntu ashobora kuja kurungikwa n'umukoresha wiwe ku kazi akagenda hanyuma agahita akupa relation n'umukoresha wiwe. D'abord ntamenye ibyo akora, ntahembwa n'ibikunda. Rero mu buzima bwo kuri ino si, umwanditsi niwe yanditse neza, mu gifaransa avuga ngo sortir de la volonté de Dieu c'est aller nulle part. Mu kirundi bivuga ngo kuva mu bugombe bw'Imana ngo ni nk'ukubura yuja. Amen. Uyu munsi rero nje kubashingira intahe nari maranye igihe kinini y'ukungene uno munsi turavuga ngo ni igice ca mbere kuko bishoboka kuba yo bari ndende. Ego, ninabona iminota 30 iheze ntaraheza, ibindi tuzoye tubivuga mu gice cya kabiri. Jewe narakijijwe niga mu mwaka wa 6 primaire, ndakizwa, ndakunda Imana cyane, narasenga, nari mu basenzi, nari umwigisha wo muri Sunday school, nari umuririmbyi, narakunda Imana. Hanyuma rero ndagira urwo rugendo kugeza mu mwaka w'icumi. Umwaka w'icumi ugeze, nari mfise umuvyeyi n'abana n'umupapa wanje n'umugore wiwe, bimwe bita muka data. Ego, hanyuma rero nagumana ibitekerezo byinshi, umubabaro, agahinda k'ubuzima, kuko nta munezero ukwiye tuba dufise iyo tutabana n'abavyeyi bose. Ariko hamwe n'Imana, Imana iradushoboza. Rero muri ico gihe ntanguye gusenga Imana, nari mu vyigwa vya Bibiliya barigisha, baravuga nti niga mu mwaka w'icenda gutyo, baravuga nti hari ibintu biba biduhangayishije, hari ibintu biba bitubujije amahoro, hari ibintu biba biduteye kumva yuko biduhangayishe mu buzima, ariko ntibikaduhangayishe. turi abana b'Imana ko dufise Imana ikomeye, dufise Imana ishoboye, atahubwo reka tubisengere, duhejeje kubisengera tubyizere ko Imana yabikoze, duhejeje kubyizera tubyature, kuko ngo kwatura kugira izindi mbaraga. Ndabyibuka ico gihe nagize amasengesho y'indwi zibiri sengera papa kugira ntazapfe ntarakora ubukwe, kuko nariyumvira ati mbega Mana, papa apfuye ntarakora ubukwe byogenda gute, no twobaho gute? Nkumva nyene ni ibintu bindemereye. Hanyuma ndasenga Imana, ndavuga ati Mana uramutunga papa kugira ngize ubukwe. Hanyuma rero iminsi iragenda, nyuma yaho papa wanje aragwara gato, hanyuma arapfa. Ariko umunsi apfa, ndibuka abo tuvukana bari ko baranambwira ati Jerome, kuko nari narabyizeye ndanabimwaturira turi kumwe twese umuryango wose, ndamubwira ati papa ntuzopfa, kuko nagiraniye alliance n'Imana, ntuzopfa ntaragira ubukwe. Amen. Ariko babonye ko papa ari muri etat critique, barambwira nti Germaine, ko barazi ko nsenga cyane kandi nizera abo tuvukana bose, ati nubwo papa agiye turabona ko atameze neza. Hanyuma nari ngiri ko ndababwira ya majambo ati nubwo yoremba gute, kuko Imana yacu ari yo kwizerwa, kuko Imana yacu yumva gusenga kwacu kandi gakora.
ntabwo ashobora gupfa kuko nagiraniye alliance n'Imana. Ubwo nyene nkivuga ayo majambo tuza tubona umuvyara wacu yari yamutwaye kwa muganga, araje atubwiye ngo nje gutora ngo amashuka, ngo nje gutora impuzu, ngo papa wanyu ngo arapfuye. Narashoboye guhaguruka nk'incuro zitatu biranka ko mpagarara ku maguru yanje, hanyuma ndabasaba ko nogenda kumusengera kugira azuke kuko Yesu Kristo yashoboye kuzura Lazaro, banka no kunjanayo. Hanyuma urupfu ruraba, turakora ibikenewe byose, hama nsigara ahantu habi cyane ho kwanka Imana, ahantu ho kwihebura cyane, ahantu ho kwiyumvira ati none nzosubira gusenga gute kandi nibyo nasengeye Imana itabikoze, Imana itabinkoreye. Narashoboye rero kuba mu bihe bigoye cyane gose, ndashobora kuva mu gakiza complètement, ndagwa ariko ndaheba no gusenga, ndaheba no ikintu no gusenga, ndaheba. Nasubiye, papa wanje yapfuye muri 2007, nasubiye gusenga muri 2016. Aho rero niho intahe yanje ishaka itangurire, aho nari ndwaye na ubugwayi bwamfashe buca baza kunsaba irembo. Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye kuko Imana yacu ni inyembabazi. D'abord iraturindira muri bya bihe byose tugendera mu vyaha, ikatwubika ko ikiganza cayo cyo kutuzigama, ikaturinda indwara zitandukanye, ikaturinda isanganya zitandukanye. Oh haleluya, kuko dupfuye muri kiriya gihe tuja muri gihonomo. Imana ishimwe kubwo icyo gitangaza yankoreye. Buca rero ngira predote, narafashwe n'ibintu byo kuribwa, ndaribwa mu buzima bwanje. Sinari bwigere numva uburibwe bungana nk'ubwo nageze uyu munsi. Ndakumbagara hasi, ndanyogomba hasi, ndamara nk'iminota 30 canke isaha, hanyuma birahera. Biheze bukeye baraza baransaba irembo, bansabye irembo. Kuva uyo munsi ncafatwa n'indwara mu buzima bwanje ntari bwigere mbona. Imana yacu ni nziza kuko nyuma y'ibitekerezo bibi bya Satani byo kutwaka imigisha yacu, byo kudukura mu mugambi w'Imana, iyo tumenye yuko hari Imana yacu, Imana iradutabara ikaduharira ibyaha byacu byose, ikaturengera. Naciye mfatwa n'indwara y'ivirirana ry'amaraso, hanyuma buri gihe hacamwo nk'indwi imwe, misi yose namangira ubwo buribwe. Ibyo ndabibamwo nk'amezi 8 ya mbere. Nja ku mujenekologu uyu, mva kuri uyu, nja kuri uyu. Ngira n'amahirwe igihe kimwe nja muri Zambia, ndavuga ati Imana ko mvuye mu Burundi nkaba ngiye kure gato, abaganga noneho bazogerageza kumvura. Ndagendayo, ibipimo byose ahantu hose nagenda bambwira ngo ibipimo byawe bimeze neza kandi nta kibazo na kimwe ufise, uri umukobwa w'imyaka 26. Hari n'ibindi bipimo tutokugirira kuko twoba turiko turakonona kuri iyo myaka yawe. Ndagenda mbana n'ubwo burwayi, ariko maze kuzunguruka cane nivuza, mbona bigwirirana, mbona bimbuza amahoro, nanguye gutonekara hari urubavu rwo mu kubafu nagenda afashe kubera rwari rwarasinzikaye. Nanguye kwiyumvira kanseri yo mu gitereko, kanseri yo mu nda, kanseri, numva nosara. Ariko nyuma y'ibyo nuyumvira inyuma yajya amezi 8 ya mbere, ndaja hasi ndavuga ati Imana, ndabona inzira yo kuja gupfa. Ndavuga ati Mana, naragucumuyeko, Mana narakuvuyeko, ariko nsanze kukuva ko ari uko buriyonje. Amen.
ndigira inama ata muntu n'umwe turi kumwe, ndavuga ngo ndashaka gusenga Imana, ninapfa pfire mu Mana, ninakira nkirire mu Mana, nkomezanye n'Imana. Nico gituma uno munsi mpora hano mvuga ubutumwa bwa Kristo Yesu. Amen. Ntangura rero urwo rugendo rwo gusenga Imana. Imana irakomeye kandi Imana igira neza. Ntangura kuja mu bicaniro, nta munsi n'umwe nari bwabimenye ibyo byo kuja mu bicaniro. Twarasenga bisanzwe, n'imbere yuko papa atarapfa ntiyashobora no kunyemerera yuko ndara mu masengesho. Naragenda ari mu masengesho tugasenga nkataha. Na biriya byo kuja kuririmba ku mugoroba mu ijoro rya Noel, umubyeyi yavuga ati biriya babitwariramwe amada, babigiramwe ubuhumbu bwinshi, uzogenda usenge, uzogenda uririmbe, uzokora imirimo yose y'Imana, ariko byo kurarayo jamais. Ariko maze kurwara namenye kuja gusenga aho bita ku Karago. Ndagenda, umudame wa mbere yansengeye yanteye kurondera Imana gusumba, yambwiye ijambo, numva ijambo rihwanye n'ibyaha nakoze. Amen. Hanyuma numva kurondera Imana cane no kwihana. Ndarondera umukozi w'Imana ndihana. Ndibuka narihanye rimwe, ndataha ndafukama. Muri ico gihe cyo kwihana nararira amosozi agakwira icyumba cyose. Narafukama nkashirinda hasi, nkumva ntabwo ndi hasi, nkumva nkwiye kumanuka handi hasi cyane, nicishe bugufi cyane. Ariko niyo nasenga amasengesho narumva ko atarengana, kubera nari nuzuye ibyaha byinshi. Ndasubira ku mukozi w'Imana, narireze nk'incuro nka 3 canke 4, uko nibutse nirega. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwaturanira ibyaha byacu. Iyo ufise ibyaha bikuremereye kandi ushaka yuko ugera hera, ni byiza kugenda kubyaturira umukozi w'Imana mugasengera hamwe. Biraruhura umutima wawe kandi biratuma uguharirwa kwawe kuza kunyaruka. Kuko ndibuka neza yuko nasubiyeyo nka 3 nsenga, nkumva ko hari ikintu kizibiye, nkumva ko ntashobora kugera mu bwiza bw'Imana, nkumva ko ndi kure y'Imana. Ariko irya 4 naragiye ndihana, ndasubira hahandi hanje, kuko nkunda nanje kugira amasengesho yanje. Ndasubira hahandi hanje ndasenga, ndumva ko Imana inyakiriye, ndumva yuko ndi kurira nko ku bitugu by'Imana. Imana iranyugurira, mba ninjiye mu masengesho yumvirwa n'Imana. Amen. Nabaye muri ibyo bihe igihe kirekire. Haleluya. Igihe kirekire cyane. Naraduze imisozi, nariyambuye ubwiza bwose bw'umubiri, ariko nambara ubwiza bw'umwuka. Nariyambuye ikintu cyose cyo kuberwa. Ndibaza hari abantu banambonye bakavuga ati uriya ni wa mukobwa twari tuzi. Ariko nafashe umusaraba wanje nkurikira Kristo Yesu, umusaraba w'uburwayi bwanje nkurikira Kristo Yesu. Hanyuma Imana yacu ni nziza, ikora byose bikaba byiza. Umugabo wanje yaba ari Buraya, nanje ndi Burundi, ndi muri ibyo by'amasengesho, ndiko ndagwana n'Imana, nkavuga ati Mana urampaye urugo, Satani ararunyatse, mfise ibibazo byinshi, mfise agahinda kenshi. Amen. Aho uri ushikiwe n'ibyo udatahura, ushobora kwiyumvira ngo nuko wakoze ibyaha, ushobora kwiyumvira ngo ni wowe wabigizemo uruhara, ariko hari Imana iturengera, hari Imana iri hejuru, hari Imana y'urukundo rutangaje. Ni Imana yanje, ni Imana ya Yakobo, ni Imana ya Aburahamu. Imwe yamurengera yabeshe, imwe yamurengera yagiye guta isezerano akaja kurondera Isaka kwa Hagare. Imana irakomeye, ariko urukundo rw'Imana rurakomeye. Iyo hari abantu bamwe bababwira ngo ni mutange iki, ngo ni mukore iki, umva, hari ukuntu nkora ibikorwa by'Imana mwitanga mu buryo, ariko umutima wanje ukambwira nti ukugororoka niko Imana idushakaho, kuko Imana niyo butunzi bwose. Kandi nta kintu na kimwe twokora ngo cyimpressiona Imana, ariko Imana ikunda imitima itunganye, imitima yanka ikibi, imitima imenekeye kugororoka. Amen.
hanyuma rero ndaduga imisozi ndiyambura ikintu cose c'ugushaza mera nka kwa kundi ngo Estera ngo yambuye impuzu y'ubwamikazi, amen, ngo yumvise yuko Namani ashaka kubatikiza ngo yambura impuzu z'ubwami. Namambwiye abantu uti iyo turi mu bigeragezo twiyambure ubwiza, twiyambure impuzu z'ubwami, twiyambure, amen, twikorere umusaraba dukurikire Kristo Yesu. Naduze mu misozi mu Rwanda mpura n'Imana imvuga ko ibintu byinshi bikomeye kandi byose narabibonye, hasigaye ikintu kimwe. Nari nzi ko ntazokwigira ndonka umwana kubera iryo virirana ryinshi ry'amaraso, hariho n'ibihimba byo mu nda narumva yuko bisinzikaye, ariko maze gutangura gusenga Imana naragenda ku karago, nkava ku karago nkashika mu rugo nkasenga saa 6 z'ijoro, nkabyuka saa 9 kugeza bukeye, saa 4 kugeza saa 7. Naregereye Imana, namambwira abantu ubwenge Imana iduha n'ubwenge butyoroye, ubwenge bwo kumenya aho uri, aho ugeze, ukamenya n'ikibere ukwiye gukora, n'ubwenge buva ku Mana. Nagize ibyo bihe byo gusenga cyane, mpura n'intambara z'abakozi b'Imana bamwe bakambwira yuko Imana itazonkorera ibi, ariko nkahagarara nshize amanga mu kwizera kwanje Imana yari yarampaye, nkavuga ngo Imana yacu ivuga ngo nitwayirondera nayo izotwiyereka, amen. Nkavuga ati Imana yacu yaratubwiye ngo nitudodore tuzokugururirwa, nkavuga ati Imana yacu yaratubwiye ariko nitwayizera ko atahizoduta, amen. Hajamwo ingwano z'abakozi b'Imana bashaka kundwanya, benshi ni byinshi, ibyo ni ibindi bintu, ariko nahagaze mu Mana, nzi neza yuko ibyo ndabicishijemo nuko byambereye intambara muri urwo rugendo rw'amasengesho, kugeza aho igihe kimwe muri bwa buribwe bwanje nama mbona iminsi yose, iyo bundiye byaranka yuko naranyugumba hasi, narakumbagara, naramara nk'isaha yose, kandi byaza nko mu masaha 8 y'ijoro gutyo buri gihe cyose kumbagara nkamererwa nabi. Hanyuma rero nkafata telefone nkahamagara abakozi b'Imana nkavuga ngo nimunsengere. Igihe kimwe urugendo rw'Imana mu buzima bwanje ruratangura, kubera nari nabaye igihe kirekire imbere y'Imana nsenga Imana, mvuga ati Imana ndakeneye nanje umvugishe. Naragenda mu bicaniro nkabona abantu bavugishwa, nkabona abantu bavuga ngo Imana yavuze ibi, ariko nkagenda ahantu wanje nanje ho gusenga nkavuga nti Imana wowe uvugisha bariya, kubera iki nanje utomvugisha? Ndashaka umunsi umwe uvugire muri, ndashaka umunsi umwe nanje umvugisha, amen. Hanyuma rero uyo munsi ndiko ndaribwa merewe nabi, ndafata telefone shaka guhamagara umukozi w'Imana, numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ntugahamagare umukozi w'Imana, ngo kuko bariya bose uhamagara ngo nta n'umwe ahora gusengera. Biramvanga, birancanga. Ngiye guhamagara mama, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntuhamagare mama wo kuko nta kintu na kimwe ashobora kugufasha muri ico kigeragezo. Numva birancanze. Ngiye gutora telefone ngo mpamagara umugabo iburaya, ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntuhamagara umuntu numwe kuko atamuntu numwe ashobora kugutabara muri ico kibazo urimo. Nariko ndakubwiye nti haguruka ku maguru yawe, amen. Nibyakunda na rimwe ko mpaguruka ku maguru yanje ndi mfise ubwo buribwe, bwari uburibwe atamuntu numwe ashobora gusobanukirwa. Nuno munsi yo ndabwiyumviriye, bwarandya bukaja mu maguru, bukaja mu matako, bukaja ahantu hose, bukimburura, nkumva no sanzara, nkumva no dahwa sindawe, nkumva ibintu, nkumva ndapfuye, yemwe nkumva ndapfuye, ariko Imana igira neza. Uyo munsi numvise ijwi rimbwira ngo hagarara ku maguru yawe wisengere. Ndabigerageza kuko ryari ijwi ririmo imbaraga zidasanzwe. Ndahagarara ku maguru yanje, nari mfise amavuta asengeye y'uyo mupasteri nari naragiye kwihanako incuro 4, yari yarampaye amavuta asengeye. Numva ijwi rimbwira ngo ufise amavuta ngo nuyisige kunda. Ndafata amavuta ndayisiga kunda, byakunze ko mpagaruka, byakunze ko mpagarara na bwa buribwe, ndayisiga kunda. Ntangura gusenga Imana, ndibuka amajambo navuze ngo Mana wewe wabwiye ikiyaga n'umuyaga bigaceceka bikakumvira ngo cecekesha uburibwe buri mu nda yanje. Muri ako kanya numvise uburibwe bucecetse,
ngira experience ya mbere y'imbaraga n'ubushobozi Imana igira mu masengesho, mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo, mu buntu bwayo. Urugendo rwanje rwo gukira ruba rutanguriyeho, ariko ntabwo nari bwakire. Ndibuka neza yuko naramaze, kuko narwaye imyaka 2 nyuma y'icyo gihe cyose cyo guhangayika, nasubiye ngwara imyaka 2. Amen. Maze gutangura inzira yo gusenga, uko umunsi wahera nuko ikigeragezo cikubiranye inshuro nyinshi, ntabona nibisanzwe, urubavu nkagenda mfashe. Ariko ngera ahantu ndavuga ngo Mana, ninabaho mbeho ku bwawe, ninapfa mfire muri wowe. Nta muti nasubiye gufata, nta kwiganyira kurekure nasubiye kugira, ariko navuga ngo Mana, tunganya inzira yanje, ningusanga nze nkuririmbire, nimbaho nzokwamamaza iteka ryose. Ndibuka amasengesho nasenga kenshi, naravuga ngo Mana yanje, subira umparurire nk'umukobwa, subira umparurire nka kwa kundi nyene wabigeneye umwana w'umukobwa. Amen. Nta kinini nanywa, nta kintu na kimwe. Urugendo rwo gusenga, ndasenga ijoro n'umurango, nagiye mbona Imana, nagiye mbona ubushobozi bw'Imana bunsanga mu ndoto, nkafata imiti. Nagiye mbona abamarayika bambaye ibyera baza mu ndoto bakansengera. Nagiye mbona ibintu byose byari bimboshe. Amen. Reka mvuge kino, hanyuma ndabona ko umwanya ugiye, ibindi nzabivuga mu gice cya 2. Ndashaka kubwira umuntu ufise ibibazo byo kutabyara, ufise ibibazo by'ubukene, ufise ibibazo by'indwara zitandukanye, hariho Imana iyo wayizigiye ukayiha ibibazo byawe, ukayereka, ukayizera n'umutima wose, ukavuga ngo Mana, ngo napfa nakira, ndi mu biganza byawe, ndi uwawe. Ukunda ubuzima bwiwe ngo azobubura. Amen. Reka dukunda Imana gusumba ubuzima bwacu. Je harageze ahantu ndavuga ati Mana, mbabajwe nuko nakuvuyeko, nararira mosoza adacika, nkavuga ngo Mana, nabaye umwana w'icyangazi. Mana, naragiye, waranzigamye, nari narabonye ubuntu bwawe, nari narabonye kugira neza kwawe, igihe cyose nabanye nawe sindacicuza, ariko Mana, iyo nabaye ntari kumwe nawe ndabyicujije. Mana, narakuvuyeko none ndagowe. Imana yarantabaye. Nabonye urukundo rw'Imana, nabonye kugira neza kw'Imana, nabonye gutabarwa kw'Imana. Nararyama nkabona umwana mu ndoto. Amen. Hari ibintu abantu bavuga, nimba ari umuntu yabikoze yakoreshejwe na Satani, nimba ari ibyo, iyo byavuye hose navuga ngo Mana, iyo byavuye ntaho nitayeho. Niko nkunda kubwira abantu, reka kutubwira ibibazo byacu n'ibiki, tuje gushaka Imana idutabare. Nidukeneye kumenya baturoze, nidukeneye kumenya ingwara, dukeneye ubutabazi bw'Imana. Urwaye ibi, bakuzingiye ibi mu nda, bakuzingiye ibi, oya, vuga ngo Imana iraje kugutabara. Vuga ngo dusenge Imana kuko Imana ishoboye byose. Vuga ngo dusenge Imana kuko Imana itananirwa. Vuga ngo nubwo bimeze uko ibyo ari byo byose, Satani ari mwisi, akorera mwisi, ariko Imana irengeye byose, ngo kuko yanesheje urupfu. Haleluya. Tubabizigira Imana, dukunda Imana n'imbaraga z'Imana, dukunda Imana n'ubumana bwayo, nidukunde ubugingo. Amen. Nidukunde Imana ngo Mana, ngo ndagukunze kugira unkize gusa, oya. Mana, ndagukunze kuko uri Imana, uri nyenimbabazi, uri Imana yadukunze, uri Imana yaducunguye, ndagukunze kuko uri Imana. Amen. Nararota ngiye gutora umwana, nkabona ikintu kimeze nk'ikiburuburu kinini kimfashe hano mu kiyunguyungu mu mugongo. Nkagerageza nkumva nta muntu n'umwe nobwira ngo akinkure kuko cyari ikintu giteye ubwoba, ariko nkagira umutima wo kurinda muri izo ndoto. Nkafata ukuboko kwanje nkashaka kucishikura igikoko, ikiburuburu. Sinzi ko mumaze kubona imburu, niyo yafata mu kiyunguyungu mu ndoto. Hanyuma nkashaka kuyikura
kwikurako bikanka nkashaka kwikurako bikanka ariko sinashobora no ntibyaba bigikunda ko nterura umwana naca nja muri iyo ntambara y'imburu yamfashe mu kiyunguyungu nkahita nikangura nkahita mbona ibibazo ko hari ibibazo byo kutazobona umwana vuba ariko muri ibyo nkahita mvuga ati Imana uri Imana ukomeye uri Imana ushoboye uri Imana utananirwa nkasenga nkasambuza amen nkizera Imana nkavuga ati Imana napfa nakira ndi kumwe nawe ndi uwawe nigaye iminsi yose nazengurutse naragutaye ariko ndi hano nzi kuri Imana utabara nzi kuri Imana uturengera Imana ishimwe cyane igice cya kabiri rero tuzokomeza tubone uko Imana yagiye irantabara kugeza ndonse umwana wanje wa mbere habaye ibintu byinshi nabonye ibintu byinshi nabonye Imana ikomeye nanditse indirimbo ivuga ngo Mana ngo kukuva ko iyo umuntu atarabona n'ibikorwa atarabona n'imbaraga atarahura na wewe n'ibintu biba ku munota umwe ariko iyo twahuye nawe iyo watwiyeretse kukuva ko biratunanira nubwo twogorwa tukamera gute ubumana bw'Imana buguma muri twe turumva yuko Imana iturengeye hari igihe habiki ukavuga atari ko cakindi Imana yatabara ariko cakindi Imana ariko cakindi ukumva guhemuka birakunaniye Imana idufashe cyane rero aho uri inshuti yanje Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza ibyo wowe uri kuracamo byose intambwe yawe ni imwe nabwiye abantu ngo guteba kuza kuganyira Imana guteba kuvuga ngo Mana ndaje Mana ntabara Mana mbabarira Mana ndengera nibyo bidutuma duteba gukira nibyo bidutuma duteba kwakira igitangaza Imana itubikiye rero inshuti yanje ntiwihebe kuko Imana igira neza Imana iraturengera Imana ni Imana ikomeye Imana ni Imana iteye ubwoba nagiye mu gihimba cyo kwiga ijambo nanguye kwiga teoloji soma mu Baheburayo aho havuga ngo nubwo twobaga ngo intama ibitungwa bingana gute ngo nta kintu na kimwe gihari cyo dukura ku byaha byacu ngo atari amaraso yonyene Kristo Yesu yamaze yamaze gutanga ku bwacu ngo yaramaze ku haleluya Imana irakomeye Imana ni nziza twagiye tugowe batubwira ngo nimuzane ibimasa by'Imana ngo nimubagishe inka nimubagishe intama ngo kugira ibyaha byanyu biharigwe ariko nashaka ndakubwire inshuti yanje wowe ugenda gusenga wakagutuma amafaranga menshi wowe ugenda gusenga wikoreye amaboko ati ntaco mfise ariko menya yuko Imana ngo yabitangiye ubuntu kandi n'ababifise babitangira ubuntu nawe usenga Kristo atagendera mu nzira za Kristo uzokubwira ngo nubage ibimasa uzomubwire ngo amaraso ya Kristo yaramaze kunyeza yaramaze kunkiza ngo nimba ndamwizeye ko yapfuye ku bwanje ngibyo birahagije haleluya ahasigaye inshuti yanje ni wihane wegera Imana nta kintu Imana idakuraho niyo butunzi bwose niyo bwenge bwose niyo mahoro yose niyo munezero wose niyo tuze ryose Imana ibahezagire tuzosubira rero mu gice cya kabiri aho nzokomeza kubasengera aho nzokomeza kubashingira ino ntahe uko Imana yankoreye igitangaza impumwana yari Madame Germaine muri cya kiganiro cacu twiyubake maze duhanurane naho uta Imana ibahezagire utarakora subscribe ayikore musharinge